Una. 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 Mwaramutse kandi mwiriwe inshuti bakunzi b'ibiganiro vy'isanganiro na cane mwebwe mudatangwa mu kiyago cyo kunama. Kaze kuri ryasanga mumenyereye kandi mwikundira. Mutimbega no munsi duteramiye kunama tuyaga ibiki. Inyishu mukanyide. Uno munsi duteramiye kunama tuyaga ivya politiki. Muti ivyo navyo ni biki. No munsi twahisemo kuyaga n'abatumire bacu kuvyerekeye umwidegemvyo wa politike. Tukarabira hamwe n'abatumire turi kumwe ingene urubuga rwa politike gugururiwe abanyamigambwe muri kino gihe n'ingene nabo ubwabo barukoresha. Ibyo tukabivuga mu gihe hamaze iminsi imyidogo y'abarongoye umugambwe w'inyankamugayo CNL yuko buba baburabuzwa mu bikorwa vya politiki hakanavugwa mbere no kutumvikana hagati muri uwo mugambwe. Duteramiye kunama kandi muri kino gihe urongoye umugambwe Kodebu wahoze witwa Frodebu inyakuri iragijyandadaye amaze iminsi afunguruwe akaba yari yapfunzwe yagirizwa kuba yarakoresheje imvugo ityoza inzego z'igihugu. Urongoye umugambwe CNDD FDD wabagumya banga nawo uri kwisonga ry'ubutegetsi akaba muri kino gihe aherutse gukebura indongozi z'umugambwe mu ntara no makomine ko batohirahira ngo basubire gukoranya abanywanyi mu bikorwa by'umugambwe mu masaha y'akazi. Beno n'imigambwe uno munsi rugururiwe urubuga rwa politike yose atamwana n'ikinono. Mbaye nka wundi mu kubaza ico kibazo. Mbega barahabwa ijambo kuvyerekeye ubuzima bw'igihugu bagaterera. Abanyamigambwe bobo ingendo n'imvugo bibaranga byo bavyubahiriza amategeko n'amabwirizwa y'igihugu. Haba hari intambamyi zibonekeza mu vyerekeye umwidegemvyo wa politike muri kino gihe. Hoko wiki kugira ngo abo bakinyi ba politike bose bagira uruhara ruboneka mu buzima bw'igihugu. Ngivyo bimwe muri vyinshi tugiye guteramira ko hano mu kiyago cyo kunama. Ivyo twavuze kugira ngo dushobore kubikijya nino turi kumwe n'abatumire bane. Hari Theophile Ndarufatiye umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano akaba ajeje ibikorwa vy'amashira hamwe no gutsimbataza ubwigenge kuri bose. Umuyobozi mukuru mwaramutse neza Jerome sanga mu kiyago cyo kunama. Murakoze cyane. Urakoze nawe no kuba witavye kino kiyago. Turi kumwe kandi na Honorable Pamphile Marayika yaserukiye muri kino kiganiro umugambwe w'inyankamugayo CNL mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Honorable mwaramutse neza ariko twongere turamutse abarwatumviriza abari hanze y'igihugu n'abari hagati mu gihugu. Murakoze cyane kwa mwaritumiye. Murakoze nawe kuba witavye ikiyago cyo kunama. Ubundi turi kumwe ni Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe w'intadebukirwa Radebu mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Honorable mwaramutse nawe Jerome kandi ndonke ko akanya kukuramutsa abo turi kumwe tuko tararemesha hamwe iki kiyago ngira ko nyene ndamutsa n'abakora twumviriza bose. Sangwe ku kiyago cyo kunama rero. Murakoze. Turi kumwe kandi na Remy Havyarimana nawe arongoye ishira hamwe Maison Lueur d'Espoir risanzwe ari rimwe mu mashira hamwe adakiranira ibyicaro vya politiki. Mushinga nahe mwaramutse neza Jerome mwaramutse ndamutse abo turi kumwe mu kiganiro kandi n'abariko baradukurikirana. Mu gutangura ikiganiro nyezina reka mpere mu ruhande rw'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Umuyobozi mukuru turi kumwe mu byajeje harimo ibikorwa by'amashira hamwe akabamo n'ivyerekeye ubwigenge kuri bose. Uri umuyobozi mukuru reka kumbure dutangurire iwawe. Uno munsi twovuga yuko ya migambwe yose mu bushikiranganje waserukiye muri kino kiganiro ibikorwa vy'imigambwe muravyugurira urubuga atamwana n'ikinono. Mbaje muti mbega mu gihugu umwidegemvyo koko urahari. Ego cyane umwidegemvyo mu bya politike urahari gose kuko uno munsi mu gihugu cyose abanyamigambwe
baraja ku rubuga babisabira uruhusha noneho niho bisabira uruhusha gusa barabimenyesha mu bushikiranganje hama babimenyesheje tukabaha uwo mwanya wo gushika ku rubuga hose uburorero ni bwishi murabikurikirana mwebwe abanyamigambwe baratunganya amanama baratumira abanywanyi babo bagahurira mu bibanza bitandukanye bakaganira ndetse mbere muri iyi minsi aho hasohokeye itegeko ibwirizwa inimero 1/5 yo kuwa 16 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 yerekana ukuntu intara amakomine amazone imitumba amakaratier azoba atunganijwe abanyamigambwe benshi baragiye ku rubuga basigurira abanywanyi babo yo tegeko rishasha bongera kandi bitunganya mu mategeko agiye iyo migambwe nyene bongera kandi bashiraho n'inzego bisunze iyo tunganyo shasha ariko kuri ako karorero uvuze utabanyamigambwe benshi bararonsa akajyo kusigura iryo bwizo abanywanyi babo ubwo ntuvuga CNDD-FDD gusa uvuga ngo abanyamigambwe benshi oya mwarabikurikiranye imigambwe itari mike yaragiye ku rubuga murazi yuko hari abaheruka gutora inzego shasha mu migambwe itandukanye CNDD-FDD gusa murazi za fraude buko zashizeho inzego zishasha hariho n'iyindi no birabandanya noneho kuko umuganga wose bafise ko no witunganya iyo tumaze kubona irahari kandi za radebu za CNL zose zirarekwiwe gukurikirana zigashiraho izo nzego zikongera zikayagisha n'abanywanyi babo nta munyamugambwe numwe abujijwe kwegera abanywanyi bayo akira gusa kwisunga amategeko y'igihugu uwo ari we wese abimenyesheje hanyuma tugasanga nta ntambamye ihari ntikibuza yuko ashobora kwegera abanywanyi biwe nk'uko itegeko rigenga imigambwe ribivuga aho karakarero kamwe rukavuga uti ako karakarero kamwe mu vyerekana yuko abanyamigambwe wa politike uhari yego cyane abipfuza kugira amakoraniro nta ntambamye nimwe mu gihe iri tegeko nyene rihari rigenga imigambwe babaryubahirije kandi byo twamategeko turahamagarira abanyamigambwe yuko noneho s'abanyamigambwe gusa n'abajeje intwaro guhera kuri babura amatari ba mustanteri ubushinganiro bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusaga n'umutekano bwarabamenyesheje yuko boha akanya mu gihe abanyamigambwe bavyipfuza bagashikira abanywanyi babo nta ntambamye rero nimwe ihari mu gihe umunyamugambwe wese avyipfuje akira gusa kubahiriza amategeko agenga igihugu reka ndagaruka mbanze nkubitire muri CNL umugambwe w'inyankamugayo Honorable Marayika nta ntambamye nimwe ibangamiye abanyamigambwe mu bijanye n'umwidegemvyo wa politiki murakoze cyane no kumpa akanya tuanze tunabashimire kubona mwatunganije kino kiganiro tongera kandi tubonereho nakandi yo gushimira nyene cyubahiro mukuru w'igihugu kubona igihe yariko muri discours programme yariko aravuga agiye kuri investiture yiwe yarashimiye aho bari bahiganywe mu matora mu bihumbi 2020 anavuga ati narashimiye imigambi imwe yabo twahiganywe ati rero iyo twasanze ni myiza tugiye kwishira mu ngiro nahamubona umugambi ujanye no gusubiramwo uburere bw'igihugu ni mu mugambwe CNL twe twashize imbere mu migambi nyari cyubahiro mukuru mugambwe wacu yari yashize mu matora mu migambi yari yashize imbere harimo kugabanya intara rero nyari cyubahiro mukuru w'igihugu turabona ko kubona baci batangwa kukorera ko ikimenyetso cy'uko bashimye imigambi electoral y'umugambi SNL biratangaje kubona iyo tegeko ryaragiyeho hanyuma umugambwe CNL ukakora ibishoboka byose ugatunganya amakoraniro kaminuza lisanzwe n'idasanzwe kugira ngo bisunge iryo tegeko hanyuma ayo makoraniro kaminuza akaba yaremerewe neza byiza by'abantu n'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu aravuga ati genda mutegure iyo kongre itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2023 iryo koraniro rategurwa irashirwa mu ngiro abantu bose bari ngaho hanyuma umukuru w'umugambwe CNL umushinga amateka gatogwasa yongera arasaba umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu ati saga twasaba tugende gusigurira inyankamugayo izo mpinduka zabaye
mategeko y'umugambwe wacu reglement d'ordre intérieur ibirimwo kugira ngo bumve ko tugomba kwisunga itegeko umukuru w'igihugu yashizeho kuko nta kundi biteza kugenda atari gushira mu ngiro iryo tegeko umushikanganje w'intwaro hagati mu gihugu aramwemerera hama turagenda muri zya ntasi 5 zishasha Butanyerera Buhumuza Gitega Burunga na Bujumbura mu matariki atandukanye hose turajayo muri bamwe yavuga rero ati baridegembya bakagenda yego twari ico gihe no kuri twobwa ko ibintu byari bimeze neza twambaye umwambaro mushasha amabendera ahungabana tavuga ati ni vyiza cyane tuko turakora hanyuma yongera musaba urusha guko tugira kongre extraordinaire donc ikoraniro kaminuza ridasanzwe byo gushira mu ngiro ivyapfunditswe mikoraniro ryajyabaye itariki 12 kwezi kwa gatatu naho nyina ngo ati genda mutunganye beri ico gihe canarungikana muserukira hari munyako wa directeur general ngaha baraje baraba turakora ku mugaragaro ikoraniro ati barakora amakoraniro kumbe niwe yari yego narari yarabonye kuntu abantu bakoma amashi barishimira ibivuyemwo yego hanyuma turataha mugandisha buje yuko inyuma y'imisi hafi 48 itariki 15 itariki 17 kwezi kwa gatanu tubona hasohotse rwandiko ruvuga yuko ivyavuye mu makoraniro uko ari abiri byose ko ari mpfagusa yego ivyavuye mu makoraniro nyako directeur general ngaha yego arasigura avuga ati ivyavuyemwo ntivyakurikije amategeko amakoraniro yakurikije amategeko umuntu agace baze ati none ntiyakurikije amategeko gute kandi amakoraniro yabaye hatanze uruhusha bene umugambwe bose bakitaba amakoraniro bose nivuyemwo bakavyemeza bashize amaboko hejuru abantu bagakoma amashi abashitsi bari ngaho abadiplomate bari ngaho muga mu nyuma ngo bibaye impfagusa aho tukavuga akaba yafashe iyo ngingo aho nyanze ingingo ya 64 yo mu itegeko rigenga imigambwe n'ingingo ya 62 y'itegeko rigenga imigambwe hamwe n'ingingo ya 80 yibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi rivuga neza yuko ubutegetsi butateza kwivanga mu kwitunganya cy'imigambwe naho rero haci haguma hazaraho zuguru mu nyuma harasohotse itegeko iketeri ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ryo riza rivuga riti hambavu ya kumwe ko guhakana ibyavuye mu ivyapfunditswe na kongre ho bavuga bati muca muhagarika n'ibikorwa byose mu gihugu no mu mapermanence ego niko biri uburi amapermanence arugaye amapermanence ari ngaho mbo nivyo ntibahagaritse inzego zagenda zikugurwa bakaraba nyene ko permanence imeze neza muga nta burenganzira dufise bwoja gukorana makoma muziraba nyiri nk'inyubakazi niho tushatanga tumvise nyakwa muyobozi mukuru ariko aravuga ati imigambwe yose yarekuriwe kuja ku rubuga imigambwe yose yarekuriwe kugira amanama mwumva twebwe amabuka aboshe remesoliye mu gihe umugambwe uri ku butegetsi birirwa barazunguruka igihugu cyose baramaze gushinga inzego bisunze rya tegeko hanagira n'igihe bakora n'amanama mu mwanya w'akazi mugabo twebwe no mu weekend kikasanga kirabujijwe yuko umukuru w'umugambwe niyo binashitse n'abashinga amateka bakaguma kuja gukoranira nko ku ngoro umugambwe baganire n'ibiki byose harageze igihe ikoze bona haja police kuja kubuza abashinga amateka kubonanira kuri permanence uretse ko mu nyuma byahavuye bigahera abashinga amateka barajaho bakavugana kuko bafite amanda national muga murumva yuko intango atari nziza mu gihe twe turitegura kuja amatora reka ndagaruka mbanze nkubitire muri radebu n'umugambwe w'intadebu kigwa ibi biko biravuga mwebwe birabaraba by'abantu ba umwidegemvyo mu vya politiki urakwiye mwebwe canke namwe muravuga muti haraho batwugarira canke bakatuza gukora twebwe mu mugambwe w'intadebu kigwa radebu twavuga yuko twidegemvya iyo bishitse ntibibe ijana kwijana cyane hagati y'abanywanyi novuga yuko bakiri imiyabaga aho niho bikunda gushika kubera ntimwibagire yuko Jerome burya amatora iyo aheze ayandi abagira atangura ico ni kimwe icya kabiri burya ntibaza guhende ni ku isi yose umugambwe canke
inani z'imigambwe zatsinze zama zikora byose kugira ngo zigumane ubutegetsi imigambwe canke inani z'imigambwe zitashikiriwe zitatsinze zama ziriko zikora byose kugira ngo zishikire nazo ubutegetsi mugabo aho rero hagati oya ndiko ndabona hagati yaho abantu bari mu bushikiranganje bw'intwaro hagati abari mu ntuze muri ya mu ntwaro abari muri ya migwijejwe gucungera amatora ico bita bahagirikize bategeza kuza baramama n'ubutungane buteza kuza buramama n'igipolisi kiteza kuza kiramama ivyo rero niko bimeze ica kabiri imigambwe bugirangwa niki iravuka ikongera kandi kaja gukorera ku rubuga ukuvuka umugambwe ntadebukirwa waravutse muga mu kuvuka byari bivuye ku njyane wari wagiraniye n'umugambwe sawanya Frodebu amatwe tuca tugira nabandi bageze twara abanywanyi ba Frodebu byarashitse ibi biriko birashika umugambwe senere biramaze gushika henshi uya ko iberera iyaga hagati y'abanywanyi hama rero twe turabikurikirana habo twe tubona umengo umugambwe senere usa n'utega nk'imyereka administration kubera ntushobora urumva hari ingorane hagati ugasanga hariho nk'abantu usanga bashaka guserukira umugambwe ari nka babiri cyangwa ugasanga batumiye nk'amanama ruguru kuri pirana cyangwa ugasanga n'imigwi ibiri urumva rero burya bica bituma ubujejwe gutunganya iby'imigambwe acabura ntuzeye uramutswa umugambwe ariko inzego bazashyizeho n'amakoraniro kaminuza zibazizwe je nk'ubu abonzi je mbere hariho ntuzeye umushinga naye agatogwa hasi n'umufasoni ndibagiye izina giye umushinga amateka nyene kubera hariho umenga urwandiko nigeze kubona bw'abashinga amateka barenga 10 bagize ico no kwita ni nk'ibaba ryabo mugabo jewe ku rutonde rw'imigambwe uyu munsi turi imigambwe 70 uvuga ko senere rero itwabwa n'abantu babiri je ndiko ndabisoma je nivyo mbona nigihe mwatumira marayika burya nibagende mbashari kumwe na bare Paul cyangwa kumwe n'abagwa muga ninumiye muga kubinsokoroje ndabivuze nk'uwe araza kutubwira hanyuma ivyo byarashitse sibo bwa mbere urazi ko nakera ntuze je nabivuze bya ntuze ibya radio burya na Kefa nibizo bamuvuze bahora muri Frodebu hanyuma muri ntuze muri senere kera hariho ntuze bitwa FNL hariho n'abaparipe agakiza n'iki hanyuma n'umugambo uri ku butegetsi CNDD hariho ntuze uwitwa CNDD gusa urongowe n'umushinga ntaye Nyangoma Leonard n'uwundi bitwa Adel nawe nyene nzomukunda yahora muri ntuze muri CNDD na KZFTD mbere ntuze yarirongowe n'uwitwa ndayikenguruki umva burya ibintu by'imigambwe rero ni kibazo iberera yaga ukaje wumva abari kumwe baravanye nkuko bisubira bigahindukira nkuko muri iyi prono tuko turabibona ugasanga ariko basubiza hamwe ariko umwidegeme ndikunda kubwira mu gushinga urana ko mu 1993 twagiye mu matora turi imigambwe 9 gusa mugabo dusinya amasezerano y'Arusha turi 17 G7 G10 turi 17 turaduga inyuma y'2005 2010 igenda iravuka ubu turenga 30 ubu rero hagize umwe muri iyo hakagira ikibazo imbere numvuga yuko abantu nukuraba ingene buja hagati bakaja hagati gute babire kuko ngo bazovyihereza canke umwe wese yigire naguhaye uburorero umwe wese agende asaba uruhusha akora ubundi urumva inzira ni zine kandi ni zitanu muga ikitunezera ku rubuga nukuri turidegembye twese turidegembye ntuze ikibazo kiba gusa cishangije umwe nk'ubu ni senere kidasa nica ariko senere kugira ngo uvuge ngo baratega imitego abajeje intwaro nugutega imitego kubera ngo barakubita imyereka oya novuga yuko uba uriko uravuga ati none emerera jewe ujya muhebe emerera jewe ko aje serukira imbere y'amategeko jewe ujya
umureke ntuzeye bobo nkumbure umushikiranganje w'intara hagati abashaka kuja hagati kubangurukanya bwa kivyeyi ako wewe mutabazi honorable Jean de Dieu mutabazi kurongoye umugambwe radebu kaba waratowe mu ikoraniro kaminuza ubu bemerera uwundi muntu iruhande avuga ati je nije ndongoye radebu none sinaguhaye uburorero nagwe uburorero kenshi hariho abiyonkora bakavamo kubera erega sinki kimango sikashe mu mugambwe ngo nzokwama ndi ngo ndaha none kare twari mu mugambwe ntuzeye iprona twese ari parti unique ubona ariyo tukiri ibintu birahinduka reka ndagaruka mbanze nkubitire muri societe civile mwe abo nta vyicaro vya politike bakubitanira imyereka Remi Havyarimana Maison Libre d'Espoir tiko turavuga umwidegemvyo w'abanyamigambwe uno munsi ku rubuga murawubona nkundira ubwa mbere mvuge Jerome ko iki bibazo biriko biravugwa canke n'uwo mwidegemvyo nyene byerekanwa n'itegeko rigenga amatora kuko aho nibibazo by'amatora biba biriko biraba honorable Mutabazi yabivuze neza ati iyo amatora baye no munsi bukeya yanda batanguye ikibazo rero kihari uko nje ndabibona nuko amatora arahera hanyuma mu gihugu cacu turacari mu ihinduka ry'ibintu vyinshi kandi binyaruka cyane ugasanga rero nk'ubu ibi turiko turavuga vyose nibishasha amategeko mashasha mugabo ugiye kubirondera mu itegeko rigenga amatora ugasanga nta birimo kuko itegeko rigenga amatora ryateguwe kuri ariya matora yaheze ariya matora yaheze nayo yategura agerageza kwerekana no gukinga ibibazo byari bihari muri kiriya gihe ugasanga rero uko guhindagura amategeko ugahindura amategeko kuko ubu mushikiriye amatora bica bituma ingene ategurwa kibazo kuko wavuze ngo twebwe nk'abo muri mu mashirahamwe adakiranira ibibanza vya politike nivyo mugabo kandi natwe turatora turakwiye kumenya ingene amatora ariko arategurwa turakwiye kumenya mbega ko hamaze kujaho ibigenga amategeko agenga intara ahindura no kuvuga ko bica bisobanura ko abazoserukira izo ntara mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka bizoca bakurikiza iryo tegeko mugabo ivyo bifatanije rero ni tegeko riraba amatora nta biraboneka kuko ntirirategurwa urumva rero haca haba ahantu ugira uti mbega iki kibazo inyishure ibwizwa rigenga amatora urakoze kumbarira ko riteye kure kuko sinarenze ko ryanatanguye uca wumva rero ikibazo kiri none ko bindaba ukambari ko riteye kure ntabizi uca wumva nyene nawe aho uje kumbaza rero ngo ndabibiri ko biraba nca mbura ico ndabisha kuko mu vy'ukuri umukino wa politike ku rubuga rw'abantu bariko bararondera amatora kuko yabivuze neza honorable Mutabazi yagize ati umugambwe hose uri ku butegetsi ukora ibishoboka byose kugira uhagume kandi ivyo nivyo mugabo nawe utari ku butegetsi ukora ibishoboka byose kugira ngo uje ku butegetsi haba hakwiye rero ko hajaho umusifuzi canke umuntu araba rero kugo rukino ruriko ruraba neza iryo naryo ni itegeko rigenga amatora ubu rero ivyo byose biriko biraba tugiye kubiraba mu mategeko ahari uno munsi dusanga n'amategeko agerageza gutora inyishu z'ibibazo byariho imbere y'ibihumbi 2020 hariho ibibazo naho nyene mu migambwe vyinshi ugaca usanga rero ibi navyo bigezweho uno munsi ntubitorera umuti kuko ntibiraja mu itegeko ariko iruhande y'ibwirizwa rigenga ritunganya amatora hariho ibwirizwa ritunganya ibikorwa by'imigambwe mu buryo byo mubona ryubahirijwe ubwo bwigenge aho rero niho hari ikibazo nibaza ko bakwiriye kumva kumwe kuko urumva iryo tegeko rivuga yuko umugambwe ntusaba uruhusha kuko waremewe n'amategeko uramenyesha aho ugiye gukorera nabivuze n'umuyobozi mukuru igome cyane kandi aravyumva neza gose umuyobozi mukuru hanyuma noneho no kugira ngo bobo baravyerekana mu itegeko ari kugira ngo ntihagira abagonganira ku kibanza kimwe bari yabajejwe intara barabe yuko wasavye iki kibanza mbega nta wundi yahasavye yitariki hari ibibazo bizotera noneho barabe ko mu bijanye n'umutekano n'ibindi byose
gusa atakibazo urumva itegeko rivuga ko ari ukumenyesha si ugusaba urumva rero uno munsi iryo tegeko bavuze ko barikurikije kuko nico umuyobozi mukuru avuga agira ati igihe barikurikije twe nta kibazo aho rero biba ari byiza mugabo rero bica biza gutera ibibazo igihe umwe agize ati inama zagenze neza kuko zari mu ngombere n'abaje kubiraba mu babijejwe hanyuma mugabo hageze kubishira mu ngiro hakaba ibibazo mugabo ugaca wumva ati oya baba bateganya imitego kuko ivyo nibisanzwe mu bigambo naha rero haba hakwiye rya tegeko ndakubarira rigezweho rikaza nk'umuhagarikizi ego hakaza kugera aho baja ku rubuga bafise ico bagenda barasoma akanengera ugatumberije ku mategeko ako ni kamwe mu vyo mbona biba biraho ibi vyuko mu mugambwe hashobora kuvyuka imigambwe myinshi nibisanzwe cyane nkuko yabivuze neza mu Burundi rega ibi vy'imigambwe myinshi nibishasha byatanguye mu 1992 nivyo imbere yaho vyari vyabaye mugabo murazi ko imigambwe yagiye mu matora imbere yaho harageze igihe bongera gusubira mu mugambwe umwe iprona hanyuma ubu barateba barugururira imigambwe myinshi nkuko yabivuze neza ikura ningoga cyane mugabo muri uko gukura naho nyene nibaza ko bifatanye nico cuko amategeko agerageza kwigwa n'abari ku butegetsi bakiga ibibazo bo babona bagezemwo batahamagaye ya yindi migambwe ngo babihere muri iryo tegeko bagigire hamwe mu ntango batahamagaye bamwe bo baserukira abandi mu mashira hamwe atandukanye haba mu mashengero canke mu bindi kuko nabo batarondera ibibanza byo gutorwa baratora kandi ni byiza ko batora abo bazi ko batora abo bemera ivyo byose rero bitaboneka neza mu itegeko rigenga amatora haca haba ikibazo uca usanga rero abantu batumvikana hanyuma ukamenga ushoboye kumvikana n'uri ku butegetsi ni wacagira ukuri urakoze nagaruka birashoboka yuko udufatiye mu nzira ikiganiro uteze yompi ni kiyago cyo kunama no munsi tukaba turiko tuganira ivya politike aho twashimikiye ku mwidegemvyo w'abanyapolitike muri kino gihe tukaba turiko turaba ingene vyifashe ku rubuga turaba n'intambamyi kumbure n'umuti zotoregwa hano ku nama turi kumwe n'abatumire bane Theophile ndarufatiye ni umuyobozi mukuru mbere mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano akaba mbere anajejwe ibikorwa vy'amashirahamwe yo kuneza y'abene gihugu hamwe rero no gutsimbataza umwidegemvyo kuri bose turi kumwe kandi na honorable Pamphile Marayika yaje serukiye umugambwe w'inyankamugayo CNL mu mfunyafunyo y'igifaransa turi kumwe kandi na honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye kandi yaserukiye muri kino kiganiro umugambwe w'intadebukirwa Radebu uwundi turi kumwe ni umushinga ntaheremi Havyarimana arongoye kandi yaserukiye muri kino kiganiro ishira hamwe Maison Libre d'Espoir rimwe mu mashira hamwe adakiranira ivyicaro vya politike Jerome Niyonzima ndaguhaye ikaze muri kino gice ca kabiri ca kino kiganiro mpindukiye kandi ku ruhande rw'umuyobozi mukuru mu vyajeje harimo ibikorwa vy'amashira hamwe akorera neza y'abene gihugu ubu shinga mateka yaserukiye senere harakantu yagarutse ko gatoya aravuga ati mwaraborohereje baratunganya amakoraniro mugabo ngo hageze gushira mu ngiro mucamu hindukiza ijisho ukuntu murakoze Jerome kumbure abariko baratwumviriza baba bibaza yuko ivyo honorable Marayika yavuze ari uko biri mugabo kandi turabimenyereye mu mugambwe CNL iyo bavuze ikintu ntibagishitsa ku musozo ku mpera hari ibyo atagombye gutomora hari ibyo atagombye gutomora ngenda batomorera nivyo barateguye amakoraniro abiri kaminuza yisanzwe n'idasanzwe ku magenekerezo yavuze kandi nivyo ubushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwaraba haye uburenganzira bwo gukora amakoraniro nko twabivuze ntibabisabira uruhusha barabimenyesha gusa kandi barabimenyesheje nivyo kandi amakoraniro nkuko yabivuze yarabaye mugabe ico atavuze nuko ayo makoraniro yatunganijwe mu nteguro yayo
ico ntiyakibashikirije kuko twebwe mu bushikiranganje muri ya ntumbero nyene yuko orohereza abanyamigambwe kugira mu bwisanzure bwabo umugambwe wari wo wose dusabye utumenyesheje yuko ugomba gukora igikorwa kanaka nta ntama byitubonamwo atantamye banyitubonamwo turabareka bakagira ayo makoraniro y'ayo manama itegeko rigenga imigambwe mu Burundi mu ngero yaryo y'icumi agace ka kabiri rirategeka umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu gusuzuma neza yuko amategeko ntunganya mugambwe na ntunganya bikorwa y'umugambwe yubahirijwe ni muri iyo ntumbero rero hakoraniye amanama y'imigambwe tubaha uburenganzira bwo ayo manama hama tukarindira icegeranyo bazodushikiriza bashikiriza ubushikiranganje ico cegeranyo rero nico kiza gutuma tuvuga tuti ikoraniro kanaka ry'umugambwe kanaka ryatunganijwe hisunza amategeko ntunganya mugambwe na ntunganya bikorwa y'umugambwe canke batayakurikije umugambwe CNL rero ikibazo kihari nico tumaze kwiga ivyegeranyo by'ayo makoraniro twitavye nivyo twagiye gukwirikirana twasanze kandi nabonye barabizi twamaze kubiyaga keshi twasanze batubahirije amategeko yabo igitangaje rero nuko bavuga yuko twokubahiriza amategeko yo kubahirizwa hama kaba bambere batubahiriza yiwabo ikindi ngomba gutomora kandi amategeko atunganya umugambwe ni yatubahirijwe amategeko ntunganya mugambwe wabo reglement d'ordre guhera ku mastatut niyo ntunganya mugambwe hamwe na ntunganya bikorwa reglement d'ordre intérieur ivyo rero yavuze yuko ingingo zafashwe n'ubushikiranganje zitisunze itegeko rigenga imigambwe nibaza yuko rimwe na rimwe abanyabigambwe birashika sinzi ko atari ko tabimenya nuko ababigira nkana itegeko bakarisoma uko bavyipfuza ntibarisome nk'uko ritegezwa kusomwa harako batasomye genda ntomore neza ico yavuze c'ingingo ya 64 y'itegeko rigenga imigambwe mu Burundi yavuze yuko umushikiranganje yarenze mu guhagarika ibikorwa by'umugambwe aho mutahure yuko hari amategeko agenga imigambwe mu Burundi ari hejuru hamwe n'amategeko agenga imigambwe umugambwe umwe wose kwawo yishiriyeho iryo tegeko rigenga imigambwe mu Burundi hariho ububasha rihereza sentare ntahinyuzwa mu gisata cayo c'imanza zigenga zirimo leta rigahereza kandi ububasha umushikiranganje mu gihe habaye kutubahiriza amategeko ntunganya mugambwe ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye bo rero bo bahagaze kuri ubwo bubasha bw'igisata cyo muri ikimanza za leta yego mugabo baca bareka kuraba yangiye ngo icumbe gace ka kabiri rihereza ububasha umushikiranganje bwo kuraba yuko les statuts amategeko ntunganya mugambwe yubahirijwe ingoro y'umushikiranganje yafashe arazifitiye ububasha habwa n'iri tegeko nyene kuko twarabivuze kandi no mu biyago tuganira n'abandongozi z'umugambwe CNL twamataye babwiye nyine izo ngingo yafashe nizihe ko umva izo ngingo yafashe yego murakoze Jerome icerekeye ingo zose zafatiwe muri aya makoraniro kaminuza y'umugambwe CNL kubera ko zafashwe hatisunzwe ayo mategeko ntunganya mugambwe nyene izo ngingo nta gaciro ubushikanga bwazihaye zabaye imfagusa ikigira kabiri kubera ko umugambwe CNL nyene kanuba marayika gatwego kariko hari kibibazo hagati yabo mu bisaga byose bihagaze mu nzego z'umugambwe CNL nyene kubera ko hari bibazo hagati yabo mu ndongozi imbere mu ndongozi z'umugambwe tukabona mu bushikiranganje yuko umwanya n'umwanya hashobora kuba ibibazo mu banyamugambwe kandi ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu bujejwe abenegihugu bose baba mu migambwe yose iyo tubona hari ikibazo coza gushikira umwene gihugu aho cyo turuka hose ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu ariko CNL irafise inzego zirongoye zaciye mu ikoraniro kaminuza mwemera mu bushikiranganje ndagishikako mugako kibajire kacira kigirako kubera kizigingo zafatiwe muri aya makoraniro yahonyanze amategeko ntunganya mugambwe izingo zitemewe uno munsi dufata yuko izafatiwemo kandi no kubifata niko biri ivyo ingingo byose bafashwe ari mfa gusa ari naco gituma
no munsi tusaba indongozi z'umugambwe CNL zihari kuva hisunzwe amategeko y'uwo mugambwe nyene ko twe duhagaze kuri ayo mategeko y'umugambwe nyene ko duhamagariwe kuyubahiriza kubafasha kuyubahiriza tuzihamagarira kwitunganya kugira ngo zitunganye andi makoraniro nkuko ayo mategeko yabo abitegekanya hanyuma bace ku nzego zitandukanye ako kantu bahonyanze mu mategeko atunganya umugambwe nakaye gatuma bibimfaguze byo yego muri amategeko ntunganya mugambwe yabo birategekanijwe neza kandi twagomye tunabibabwira yuko imbere yuko haba ikoraniro rya bose haba amakoraniro mu burere havuye ayo makoraniro mu burere byavuye mu makoraniro mu burere bikaza mu rwego rw'igihugu rw'umugambwe nyene ariyo bita biro politike agaca bishira ku rutonde rw'ivyigwa muri assemblée muri kongere mu nama ya bose hanyuma kandi iyo biro politike nyine irakorana ayo n'amategeko ntwaye mugambwe yaba bivuga agategura urutonde rw'ibizokwigwa muri nama ya bose n'ubu marayika honorable ngaho twagumye tubasaba duhe ivyegeranyo byayo manama yo mu burere yabaye duhe ivyegeranyo byaho biro politike yakoranye mutegura ayo manama ya bose amakoraniro ya bose gushika kuri uno munsi barabiduhereza murumva rero yuko hariho intambuko bataciye kandi bataciye ko bategeza guca ko bonyene kandi biri mu mategeko bonyene bishiriyeho tubasaba gukwirikiza gusa nejo canke hirya hejo ivyo niba bitunganye uko nyene barabe yuko hari ikintu na kimwe cyabo gisubirako kubera ikimwe y'umuhonyanga amategeko atunganye umugambwe wanyu mukagaruka kubita ku bushikiranganje bo murakoze ndagira banze shimire umuyobozi mukuru wo mu bushikanganje bw'intwara hagati mu gihugu kuko n'imiburi yemera biro politiki yo mu 2019 nayo ikabarongowe n'umushinga amateka bonabla gatogwasa aha nkabangire ko nishura no kuvyo mutabazi yakaravuga ati jewe nzi gwasa n'umupfaso numwe ashagombye kuvuga izina nta wundi arangoye umugambo batari umushinga amateka agatogwasa ivyo byavuzwe na honorable mutabazi bwavuga ati hari uni mukenyezi nibaza ko na n'umuyobozi mukuru atobihakana kuko kurongo umugambo ari honorable agatogwasa icyo kiravuyemo hanyuma nje kuvyo yakaravuga ati hari amategeko ntwara umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu gusuzuma amategeko agenga imigambwe nivyo agace ka kabiri akaraba yubahirizwa ryayo amategeko ntunganya mugambwe ako gace nikamuha uburenganzira bwo gufata ingingo yo guhagarika ibyapfunditswe mu matora mu ikoraniro kaminuza twisunze ingingo ya 64 kandi ako gace nikamuha uburenganzira bwo gufata ingingo yo guhagarika ibikorwa by'umugambwe mu gihugu cyose kuko aho abahonyanze ibyateza gukorwa na chambre administrative de la cour suprême icyo twanze tucumvikana nta burenganzira afise nyakwa mushikanganje ntwaro hagati mu gihugu bwo gufata ingingo yo guhagarika ibikorwa by'umugambwe hagati mu gihugu kuko ako gace ka kabiri kitegurirwe ng'umugambwe iyo asanze umugambo tubahirije mu bisanze ukwitegeko bivuga ukwitegeko bivuga nk'ubu bavuga ngo muri ati nuko biri mu gifaransa bavuga ngo sans préjudice des sanctions prévues dans d'autres dispositions légales la chambre administrative de la cour suprême peut à la demande du ministère de l'Intérieur dans ses attributions la ministère public ou toute autre personne intéressée prononcer la nullité ni chambre administrative de la cour ngo ibisabwe n'ubushikiranganje bw'intwara hagati mu mugabo wewe niwachifu ubwo burenganzira bwo gufata ivyo bihano aho tubanze tuwumvikane naza ko na directeur general navyumva rero tuje ku kibazo cy'iwacu mu mugambwe CNL ari karavuga ati hari ibintu bitakurikijwe ibintu by'amategeko ntunganya mugambo yego cyane muhonyanga kandi ari mugambwe wanyu turumva yuko nka mutabazi bari karavuga birumvikana kuko wewe arashobora kuba ibibazo ari karavyumva ubu atinje en detail mugabo nk'umushikiranganje nka directeur general we arabizi doaze kuko no makorana mwamwe nibaze ko nawe nyine uno musaza kugenda yumvise umuco aha nk'ubu najenzanye vyose kuko ajya yugiye ku rugamba gano janye ibigwanisho byose n'ubugiye muri politique nawe ugenda ujanye ugenda witwaje amabwiriza n'amategeko yego n'inyandiko zose zishoboka nkumbure ko murabona ko n'umwanya w'ikiganiro ari mutoyi nitwasohoka aze kuza turagenda mwerekenda muhenda mu muco rero umukuru w'umugambwe ntako atakoze
kugira ngo atunganye ibikorwa by'umugambwe mu manama. Inama yabaye itariki 16 z'ukwezi kwa 8 2022, inama yabaye itariki 1 y'ukwezi kwa 11 2022, inama yabaye itariki 11 y'ukwezi kwa mbere 2023, amanama yabaye ku itariki 10 na 18 z'ukwezi kwa kabiri 2023, ni inama yabaye itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Iyi nama yo ni nayo yanapfundikiwemwo yuko twateza kugira le congrès ordinaire dufatanije no kuhimbaza ico isabukuru anniversaire yagira kane umugambwe ubayeho. Iyi nama i congrès ordinaire donc iri koraniro kaminuza risanzwe ryategeza kuba kuko hoho uko amategeko abivuga riteza kuba mu myaka 3. Aha rero atakubivuga imbere y'igihe kugira ngo tube turitegura kumenya yuko teza gukora iyi kongre kuko iya mbere yaherutse yabaye mu kwezi kwa kabiri muri 2019. Rero imyaka 3 yari guhera mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka. Ariko kubivuga ukiri ngaho hariho amakoraniro yuko ikoraniro kaminuza ari cariba itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu. Abo sikwa twavyumvikana. Ariko hariho amakoraniro yo ku nzego zo mu ntara no mu turere yavuze yanditse mu mabwirizwa yanyu na biro politique iteza gukorana. Ivyo mwara byubahiriza. Na hariho insiguro. Mu bisanzwe iri koraniro kaminuza risanzwe. Byari iryo gufata amategeko y'umugambwe tukayadabuta kuri rya tegeko rigiye kugenga intara zishashe. Ibyo rero umva kuva kuva kuri ku ntara 18 ukaja kuri 5 ukava kuma komine jana 10 ukagenda kuri 42. Ivyo ndivyo ndakunda gusaba yuko abantu banda kugira izo nama. Kandi nikimenyamenya nuko muri amanama yose yagendera arakora haba harimo abajejwe amaregion ico bitare president regional kuko barimo no muri biro politique. Izo nama zose hariho bari bagaca baroreya l'information byumvikana yuko babaye consulter indirectement kandi mbo naho tushaka tukavuga date ko iyo hoba harabaye akanenge hariho ikete nyakubahwa mukuru umugambwe yandikiye mushikiranganje hari mu kwezi kwindwi amusaba yuko data yoge bompa uburenganzira akagenda kugirisha ayo assemblée régionale ahejeje acagira le congrès extraordinaire au niveau national. Naho nyine mushikiranganje mubwiye ngoya ngo banzi kuranye bajya abantu banzi kuranye bajya abahe bajya donc n'abantu ni arabazi nyakubahwa iri mu mategeko ntunganya mugambwe wabo nyakubahwa umuyobozi mukuru yuko hariho akabwe k'abantu 10 biyongoye tuzi biro politique y'ubuyobozi bw'umugambwe. Abo naye manama mwumva avugwa ngaha ahanini harimwo mw'ivyo bavuga ngo harimwo mwicuka ngo kibi ngo muri biro politique. Aya manama yose yaba umukuru umugambwe ari karagerageza gutorera umuti ico cuka. Mbere hanabaye naho umushikanganje w'intwara hagati mu yahavuye amubwira ati ibyo kumugira muhimbaza isabukuru ni muhanze muje hamwe. Atatunganya inama itariki 17 itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri ariko mwe nabo bana turaje hamwe arakoresha inama ni naho mbere banavuyeho bumvikanye tugenda gutegura iyo kongre ari naho iyo sabu iyo koraniro kaminuza bose bitavye baritavye atangorane mbere turiko turakora ayo mategeko baraterereye n'ivyumviro bafatirwako no mu kuyemeza aba bose barakirije bashize amako hejuru nabo nyene barimo byumvikana yuko bemeye ivyavuye muri iryo koraniro kuko eto bavyemera bari kubihakana na séance tenante. None ni igiki conone umwidegemvyo wa senere none ntumva ko amaboko aboshe ntumva ko amaboko none ibikorwa by'umugambwe tudashobora kuja kuri tere tudashobora gukora mu permanence indongo zitashobora gukorana ntumva ko ikibazo ari kibazo rero Acamuga nti none biterwa nande ibiko biterwa nande n'ubushikiranganje bw'intware yo hagati mu gihugu ntavyo kurya umuntu kuko honorable Mutabazi yavuze ati mwe musa n'amatega umwereka abajeje intwara ko muza n'ibintu ugasanga hari abaseruka ngana abaseruka kuri reka tugaruke kuri ako kagwi nkumbure katumye nibi byose biba mu mugambwe harandutse habaho umugabo abantu 10 bagomba gutika kuri umugambwe ngo giribi batavuga ngo akure umuntu ari muri biro politique
aravuga ati nta ibyo gukura umuntu murazi la procedure kuko ari procedure gukura umuntu uramwandikira ukamurika amakosa yakoze nibiki byose hamukaje kumufatira ingingo kuko gukura umuntu muri bureau politique ni ingingo ya nyuma kandi ntifatwa n'umukuru umugambwe ifatwa na convention none yo ko ari ingorane yo mu mugambwe hanyuma nagamba nanye abantu rero nabo mwumva baraje mu makoraniro barakurikirana ukuntu biko ragenda baranahekeza n'umukuru w'umugambwe mu ntara kuja gusigura ivyapfunikiwe muri iryo koraniro rya mbere hanyuma harabaho indi koraniro kaminuza gushira mu ngiro ivyapfunizwe ingone yo yarabaye nuko nkumbura abo bantu basanze bagiye bashizwe mu ntuze mu ico bita conseil consultatif batakiri muri bureau politique aho rero ho twovuga ko nkeka yo bari l'honneur du problème bacata kuvuga bati ibi byavuye mu makongre ntibyemewe hanyuma baca bandikira umushikanganje w'intwaro hagati mu gihugu ini plainte baritwara iyo plainte rero ntiyigeze ishikirizwa nta ni copy nano yibigeze bahereza umukuru w'umuganga aho umuntu acha kukibaza kubera kibamu iyo copy aho lohike ya mbere tangura ngaho baritwaye barungikira plainte mu shikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umuganga mukuru w'umuganga we bamurukira n'ubu yagumye asaba ati je ni mu mpiyo copy ndabi birimwo hanyuma duhamagara abo bantu twicarire ivyo bibazo ariko akakanta umuyobozi mukuru avuga ati bagerageza guhagarika ibikorwa byanyu kugira ngo ntihagire na umutekano wabo uhungabana muhuriye nko mu bintu mutarabihuriza ko aho kandi mumva ko nakunyene gafashe oya ivyo byo muhunga byo mutekano uhungabana ivyo nivyo biyumvira kuko inyankamugayo burya ntaba hari abantu ba discipline n'inyankamugayo muri amanama yose yabaye n'amakoraniro nta numwe yirigeze arya ugwara uyundi kandi ntusha gufata ibihano ku bintu kuri yumvira byo shobora kuba ufata ibihano ari uko ivyo bintu ba byabaye ariko haje none nk'ubu ubonye umuntu dufate ufashe nk'umwana umuntu akavuga ati uyu mwana akanwa nk'uzo w'umusuma woca umupfunga ngo umwana ngo niteka tumufunge bazava mu musuma ariko ntushaka gufata umugambo uvuga ngo reka tuhifatire ibihano ntibagire na desante ni ariko avuga ko atari ibihano ahubwo ari kugira ngo babubahirize so des sanctions urinze ufata ingingo yo kubuza abantu gukora amanama ce sont des sanctions honorable Jean de Mutabazi ubu wanyuzwe wumvise yuko atari ibintu by'umugambo twabwa n'abantu benshi ndibaza yuko icyo yayikora guha umuco ati n'amadokima aza kuguha uhavuza kuraba ariko umwidegemvye w'abanyapolitiki uno munsi hari intamba mbona zibubangamiwe icyo je nakubwiye ku rubuga rw'imigambwe yose ya politiki twese turidegemvya mugabo ibibazo hagati y'imigambwe biraboneka rimwe kunyana kubwe kuva 1993 2005 natwebwe tukiri muri Frodebu twarigeze kukurira ikibazo c'abantu banyenyana bari ndani gushikaho umugambwe novuga yuko havuka Radebu na Frodebu kaguma ngaho havuye ku bagabo babiri umwe wese yashaka kugira ngo abe umukandida mu 2005 birashika jewe sinkunda gukurikirana ibintu cyane biva muri ntunze byo muri senere mugabo iyo ibintu bikuguye mu gutwi urabigira uravyumva mugabo honorable Mareka ariko arabisigura urumva umengo ciunyugwa hariho arashobora kuba hari abantu batemera ubutegetsi bwa ntuze bwa gwasa kubera je ndiko ndakurikira ivyo ntuze umuyobozi mukuru arabiya ivy'imigambwe n'amashirama daharanira ivyicaro vya politike yavuze hariho ingorane ziri ku ntuze ziri ku nzego zibiri ubwa mbere ni uko bafata ingingo muri komite nyobozi no muri bureau politique urashaka gusanga rero abo batamwemera basaba inama n'ingingo kugira ngo decision ifatwe ugasanga rero nkagwasa ntafise ibitigiri bikwiye kugira ngo afate ingingo mugagaca ashaka kubaca inyuma agafata ingingo wenyene nabo rero kubera baba bafise ubwo burenganzira ukuravuga badashaka none basinye abashinga burya riga n'abashinga amateka bamaze kuvuga ngo bamaze kurenga 10 bari benshi ga Jenda dice abashinga amateka 10 umva ntibashika 10 abandi bashinga amateka basigaye bashika 21 bashikiye kuri umugambwe nivyo we numva rapport de force la démocratie démocratique mapara
no kuvuga yuko ingufu ziri ku mukuru w'umugambwe Oya erega biva kuri abo 9 nimba bari muri izo nzego zifata ingingo nabo nyene bakavuga ati erega tubaze reka tuje inama n'ingingo hanyuma noneho nituje kwinjira cyane mu ntuze muri senere noneho ngururimi rw'umwe rugiriki rukamwifyufyu kamwayera ariko aravuga jewe nuko bishitse tukicana uwundi araza akavungu ngujya mutama wacu usanga wicarana nabo batavuga rumwe oya none abarundi abo biyongowe oya none nk'aba nitwava ngaha ntiduca gusangira ifana canke igirike nabo davuga rumwe ivyo ni bisanzwe ugasanga rero baravuga ati bamwe ati ujya mutama ashaka kuzokama ari president misi yose ntashaka ngo areka abandi bashasha baze canke ki urumva ko hari ibintu vy'imidogo hama ikindi naco umuyobozi mukuru yavuze ni icamategeko ntunganya mugambwe wabo nyene kubera iyo ugiye usaba kwemerwa uriyemeza uti jewe nzokubahiriza izi ngingo n'aya mategeko yiwanje statut na règlement d'ordre intérieur bariya ico bagira rero barasoma gusa bakagira mugabo rero kugena kubwiye nta muti wishibere turi migambwe 30 je ndibuka mu bihumbi 2000 na kangahe na 10 ntuze umushikiranganje w'intwaro yo hagati yarakire Nduwimana ambassadeur Nduwimana Edouard yaratanze igitigiri c'imigambwe ngo jya kwije byangombwa ngo giriki aratanga urutonde je ndamwani ni wadufuta tuca tujya kukwitwarira muri cour administrative urumva rero naho honorable Marayika avuga ati ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati ni buriko butwara ubutegetsi urubuko ufata ingingo yofatwa na ntuze na chambre administrative de la cour suprême erega burya nabo nyene ntibibagire yuko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati buto batunganirije bashobora nabo nyene kubwitwarira erega barabizi neza barabizi urumva rero birashobora gushika rero umusifuzi nkumbure uko asoma uko araba ni nko muri football urabona nejo bundi bazanye uku ibintu byo gukamera umusifuzi akafata ingingo mugabo akayimusubirishamo kubera bagize amakamera bijubu urabe ni imyaka football imaze mugabo natwe rero ubu nico gutuma je mvuze nti nta muti wishibere ni baracafise iyindi ngazi aho bashaka kuvuga ati nimudutunganirize ati twebwe uyu hari cyo nk'ubu nk'abo barongoye sene barashaka kwitwarira ubushikirana bakabwitwarira muri ya sena ivyo birarekuwe neza n'uburenganzira bwabo urumva kubera twebwe iki gihugu kigengwa n'amategeko mu gihe rero amategeko umwe wese avuga ati jewe ndabibona uko urumva umushikanganje w'intwaro hagati we aravuga igituma navuze ko bamutega umwereka urumva ko bamarayika bavuga ati bisomuku nawe akavuga ati eka yaco mu ntegeka ngo nsome mpengamye titumbereze kubera nawe nyene afise kabuvye abamwituye ati dutunganirize gutya umugabo rero nani ico ndakubwira nti twebwe ngira ngo mu misiza ivyo bizoba byamaze gutora bizotora inyishu batogira kujya kwa iprona kujya navuze canke abandi bagire kujya kwa radebu abandi bagire kujya kwa abantu bariko uri kuravuga uti biboneka ko baragira batigwa abandi havaguma ku butegetsi bw'umugambwe aha nubona ko inkoni yikwira kubitwa mukeba honorable Jean de Dieu na urongo ujya mugambwe oya natwebwe sinakubwiye uko oya natwebwe sinakubwiye uko honorable ntunze ambassadeur Edouard yavuze ati ndabafuta natwe ati ukadufuta turafise ingazi mugabo igikuru kujya nakubwiye turi mu gihugu c'amategeko turavuga ati igikuru no kubandanya tubumbatira iyi serenite no kuvuga tukaguma tuvuga tuti ntihagire uwipanga ngo aze kugorana kwipanga indani abantu umuntu wese yiyemeze akurikize ivyo yiyemeje harimo statut na règlement d'ordre intérieur hama rero biboneka yuko hari impande zibiri umuti uzotinda uboneka ko nakubwiye yuko muri kahise kimigame ngaha umuti wa mutinda ukaboneka ego nagira nje gukukiza kwa Remi mugabo ndabona honorable akantu gatoyi kumusogono nimbaraka wishura kuri ibintu bya mutabazi ego ni rero mugabo ntugatevye kuko intera sozera yeganza gusozera hariya nkuko akarabivuga ngo urime bw'umwero kwa mwaje harakwiye gutegurwa ikindi kiganiro nkumbure nabo nyine ko bari ngaha
bonyine bande abo bo muri uwo wundi mugore karavuga tukagira ikiganiro abantu 10 kagaserukirwa nyakwa umuyobozi mukuru akabana wari ngaha gutyo tukavugana amaso mu yandi mugahana hari vyimwe neza cyane mukaza kunama ico kibazo cihariye atani bindi birimo yego ikina cyane ari gato yavuze umuyobozi mukuru ico kinasavye mwemo cita ico kiganiro abo bose twamatwe ko turahura ahubwo nabonye twarabasavye ngo biro politike yose barimwo urumva avuga barimwo ngo baze umushikiranganje abahuze nkuko ari byajejwe gukurikana ibikorwa by'imigambwe mugabo menga ntibabibona yuko bokwicarana nabo ngo bayage kaza ari byo tubasaba ahubwo kubera nkuko mutabaza buza ari ibere ryawe ryayaze ko huza abaserukiye uwo mugwi w'ibere ryayaze kwanza shima ko biyo kwicarana kandi byo twari tubasaba bakahurira ku nama yakwaje Rome ibigi inama bigira imana byaramaze kugaragara yuko umushikiranganje ntwari hagati mu gihugu acuritse nako kagwe k'abantu 10 ariko ivyo biragaragara byumvikana yuko ego dati kuvuga ngo bicarane n'abana ariya aje kuba nk'umuhuza nivyo ukunda kuko biragaragara yuko acuritse n'abantu none twarabasavye ngo rero umuhumuri wabo abahuze byarabananiye ariko nk'umuje nako kigoro nyako umukuru umugambwe yari yakagize muri iryo kete karasaba yuko bo muri kurira ko bikorwa bisubira hama kagenda gutunganya ama assemblée régionale agakora niyo congrès extraordinaire yari yasavye yuko hobanza kuba ico bitaro treta ariko ngaho muje umwiherero kugira ngo imitima ibanze itekane noja gucukura kuja kora amakoraniro abantu bakimize ko baze mwege mvuga ibiganiro bibandanye hanyuma mugabo gace wumva umushikiranganje akavuga ngo ngurumva ngo nimuteza kurenza ngo barenga ku umva kabari wari karatanga amategeko ariko nk'icyo kiganiro kurasaba nka muhuriye ngaha ku nama uyakaza ingingo ya 180 yo mwibwirizwa shingiro c'est la loi mère ingingo ya 180 avuga yuko ubutegetsi bateza kwivanga mu ntuze mu intunganyo y'imigambi ariko barabanguranya kandi maze ko niryo tegeko rikuru n'imiburiburi baba abategetsi bateza kuri sone yego Remi Havyarimana bagiye vya politike cyane mugabo wewe wabikurikiranye wumvise intambamye mukuru zibangamiye umwidegemvyo w'abanyapolitike ngaha n'umuti zotorerwa cyo dusozera jewe uko natanguye mvuga niko ndangiza mvuga urumva ko nibibazo biri mu migambwe kandi ivyo bibazo kenshi biba igihe dusa nk'abariko baregereza umwanya w'amatora uca wumva rero yuko ibibazo bimwe bimwe mu by'ukuri umwanya tuba tuvyumvise atari warasanzwe azi byinshi kuri byo canke yaramaze kumviza impande zose biragoye gucumenya ico ribufatire ngaha ariko ico novuga niko biguma vyerekana yuko hari hagahaze mu nzira yo gutatura abantu baba ariko baratata muri ubwo buryo ico ni cambere ica kabiri ni ikicuko bica bibi bibazo nyene kuko igihe umusifuzi tugume dukoresheje nyene amaze kwemerwa yuko afasha uruhande rumwe rumaze kuvuga ko ari ku ruhande kanaka ari umuhagarikizi egome aho urumva haca haba ibibazo by'uko hakenerwa ko haba kumbure ubundi buryo bwo gutorera inyishu ikibazo bidakira yakavuze ati uwo mugwi wabiyonkoye uzene waserukira abatiyonkoye ejo wowe bo gutuma ko nkaha ku nama wo bahuza guhurira ku nama si aho bibyo bihinduye isura kuko no kuvuga ko ntibazoba bariko baravugana bazoba bariko babarira ababumviriza aho je nibaza kwigikwiriye sukuja ku radio kuko nta ngingo yofatirwa ngaho mugabo niba bemera ko bagomba babumviriza je numva umenga hobaho umugwi naho utoburi mu mugambwe nkuko kumbure babishikirijwe bo nyene bagahurira ku mugwi w'abantu bashobora kubumviriza hanyuma bakabafasha kuko biri kose twari nabyo hanoye ego uko biri kose ikibazo kimaze kuvuka nta wundi muti bishobora kuba kure mugabo bigaruka hahandi honorable Mutabazi yavuze ati byarashitse muri prona mugabo turabona ko bariko bariyunga mugabo uravye umwanya vyafashe
si imyaka 2 si imyaka 3 si imyaka 10 ni umwanya munini cyane iwo mwanya rero wose nubuhombe ku migambi myiza nk'iyo numva bariko baravuga nubuhombe kuri bo nubuhombe ku gihugu nubuhombe ku wari we wese kuko byari kuba vyiza abantu bavuze bumvikana hanyuma bishobotse rero n'ubushikiranganje bubijejwe bukafasha hanyuma je nibajije ahubwo mbega igihe ivyo bishitse mu bushikiranganje ho ntibahora bibaza ko bagize bati ko tubonye ko batanguye kwibaza ko twebwe duhengamye dushireho umugwi canke dufashe ingene hojaho umugwi bo nyene biyumvamwo ibibanza izo mpande zibiri zishobora kwiyumva bokwira bora mu mugambwe nyene harimo abahumure ko bose n'abanyamugambwe arabo bohuriza ki wabo nyene twabati kugira ntimabe muvuga ngo twabyinjiye mu by'iwanyu gende ko muri abanyamugambwe mwicarane mutore abo mubona bimvuga kuri muri kumwe babahumure mwige ibibazo byanyu mufise ejo ni mwazo mukabati namahoro noneho no mwikete twabandikiye mushikanje abandika avuga ati umwanya wari wose muzo mugomba kugira inama yo gusubiza hamwe uruhusha gukirizo nama ariko iki mihavya Imana avuze ati naho boronka uwundi muntu abanywanisha nahato wari ukuri ntezo kene no kunubimenye mwege ntimwo kene no kubimenya nibaza batugatse twe twahejeje namahoro aho twebwe ibintu byose zogenda uko byipfuza ubushikiranganje cyo buguma buvuga ni cakinde nyene dukeneye kubona imigambwe itekanye iyo ariyo yose ibyi ingore ziba ziri wabo bazihereze hama tubone tubote umugambwe umeze neza urateka tuje mu matora hari ituze mu migambwe yose ico twipfuza kandi twabe tukivuga bitunganirize ijabo mu mugambwe nivyo twabe tubabwira nivyo twagumye babwira nubo turacabara tubabwira gende muhitanane kurya nyene abo mutuzi ko mutavuga ruwe muje hamwe muvuze muti byose byarangiye aswara amahoro urakoze cyane nabyo twigeze tubankira reka nje nsozera mugabo reka mbere yuko ngira nje nsozera ariko remi hari akantu yagira avuge ku musogono umwe kanyuma gukukiriza ako nagomba kuvuga kuri ico gihe yuko bishobora gushika ku kubera nyene nkuko yabivuze ibere ryayaze hari aho usanga iyo migwi ibiri bishobora no kubagora kugira bo bahurirako nguma mvuga nti ukuboko k'ubushikiranganje kutagiye gutoza inyishu umugabo kugafasha kugira ngo abo bantu kumbirega hari aho usanga bageraho no kuvugana batavugana ko bashobora no gushikaho batakivugana bashobore gufasha ingene baronka ubahuza byo bavyiza arakantu uvuga uti mu misogonda 5 sinogira ntakavuze kajanye n'iki yego cyane icambere nuko bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu bufise uburenganzira buhabwa n'amategeko yo gufasha imigambwe kugwanya ikintu cyose cyoza gutera uruhagarara mu bene gihugu basoma itegeko rigenga imigambwe gusa mugahara yindi mategeko yunganira iryo tegeko imigambwe hariho principe bugati kipe enampeche peshe umushikiranganje rero ntashobora ubuzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha ubona ikintu yokinga mugabo kakirika kikaba nk'icaha abakoze icyaha nawe nyene none rero ingingo zose umushikiranganje yafashe ni kuneza y'umwene gihugu ari mu mugambwe CNL n'utari muriwe kuko habaye imishamirano ntawe uzoyofata kubera ko hari bimenyetso ariko ntimurabe umwana ngo araba nkuzo w'umusumba ngo muce mu muhano oya none hongira muri CNL nta mwana arimwo baravye nabakuze kandi tukeneye gusa yuko haba ituze nk'uri sangwe rihari mu gihugu tugiti misogonda 5 yanyuma akantu uvuga uti akanyenda gakukirijeko mbona nuko munjane yaje nangifise vyishi nari kuvuga mugabo nyakoha ayo muyobozi amenye yuko umushikanganje w'intwara gati mu gihugu atafise uburenganzira bwo kuja gufata ibihano ku mugambwe kandi no kwinjiramo twabwiye iyo ngingo ya 180 y'ibwirizwa shingiro hama ikindi naco ubushinganganje bw'intwara gati ntibuteza guha impigi umugwi w'abantu muri buri mugambwe ibiko biraba mu mugambwe CNL byoshobora no kuba no mu wundi mugambwe abantu 10 bakiyadukiza bakaja hamwe ubushinganganje bw'abashigikira mwumva la demokrasi ngaho nka kino gihugu yo bimeze gute mu nkunde mvuga abo bantu bamariko baravuga ngo bafata ingingo ngo kuri izina rya biro politique ngo ngo asa majority uretse yuko biro politique igizwe n'abantu 125 bo bemeza ko ngo ari abantu 200 muga nubwo baye ari abantu 200 lokorom amateko y'umugambo bwa yuko kugira ngo ugwego namwe rwose rukorane hatiza ko hariho detiere abo bantu 10 rero bashaka kuja gukorana ku izina rya biro politique ari abantu 10 gusa kuko deja detiere naho bari abantu 200 n'abantu 14 abo bantu ntashaka kugenda hariya ingingo zikomakomeza zifatirwa kuri permanence nationale y'umugambwe
ukazumva bagiye ahantu namba ari mu kabari namba ari mu hoteli ngo turafashe ingingo yo gukura umukuru w'umugambwe bakavuga ngo umukuru w'umugambwe ngo yarataye amabanga yataye amabanga gute mu gihe aguma akominikana na ministre de l'intérieur amwita umukuru w'umugambwe hariho ni na rokuru yashike twigeze gukora kwa premier ministre urashobora kabine yamwandikiye nk'umukuru w'umugambwe yaheruka no kwandikanye n'icubahiro umukuru w'igihugu kuri kino kibazo cyose baheruka kumuha umubonano nk'umukuru w'umugambwe none bavuga ko baremera ko yigaragaza ko akiri umukuru reka mbandanye kansa notiere naho byo kwari byo ukuri umukuru w'umugambwe umwagize ibinabiriya amateka avuga yuko umusubiza mu minsi 60 hanyuma ko naho ni kujya bikogwe nuko iyo biro politiki birongowe n'umunyamanga mukuru w'umugambwe umunyamanga mukuru w'umugambwe yabateye ibyatsi ati shwe iyo nkono ishushe genda muyikorane ibatorane mwebwe hanyuma size ukuntu baca bagenda bagira utuntu itariki 10 kwezi k'umunani ngo batuye umuntu ngo twayitaje wa mukenyezi mutabazi karavuga nta nuzi n'ukuntu iyo twayitaje bayitoye niki hanyuma urumva amateko nyine avuga yuko bateza kumurampasa mu mezi abiri iyo mezi abiri iyo ngingo yari yafashwe itariki 4 z'ukwezi kw'indwi ayo mezi abiri yaheze itariki 4 z'ukwezi kw'icenda kandi naho ne kugira ngo musubirize ni kongre iba utumako inyankamugayo nabo ntibasha gukoranye inyankamugayo zirenga na 50 canke 100 vyoshoboka gute rero kubona ubutegetsi bushaka gufata abantu 10 akagira hejuru akagomba kubaneza amamiliyoni y'inyankamugayo ziri mu mugambwe nico kitumvikana naho rero nta muti uzotogwa muri senere umuti none umugambwe uri ngaho umukuru w'umugambwe ari ngaho umunyamanga mukuru w'umugambwe ari ngaho abashinga amateka barenga 200 barenga bashikiye umugambwe muri organe nationale y'umugambwe twari dufise harimo abantu bashika 34 havuyemo abantu 10 abandi 24 bose bashikira umukuru w'umugambwe inyankamugayo zenga ibihumbi 5 baranditse hari mu mindongoze ngo n'abashinga amateka bose bavuga ko bashikira umukuru w'umugambwe la majorité c'est la voix du peuple c'est la voix de Dieu ariko mutabazi abantu beshi bari niho ukuri ariko mutabazi yabahanuye yuko twatwemera ko demokrasi iriho mwa kino gihugu mutabazi yabahanuye ikintu honorable mutabazi yabahanuye ikintu cyuko niba mutemera ingingo y'ubushikiranganje ko mushobora kubitwarira ubushikiranganje muri yose aho cyo nkenga kuravye ubutungane bwo mwa kino gihugu bo mumbure yego rukaze she yabashaka kuzogera mugabo twebwe musanzwe none woja gutaka ntuze gukora administrative gute la chambre administrative kandi twe tubona ko reka turangirize kwa mutabazi kandi noneho ikiganiro numva ko ugomba kuzosura ko neza ataka se barundi umukuru w'igihugu ntacarindiriye inyishu tazi ko ari umuvyeyi warazi gusoma akabona ati ukuri kuri ngaha mbazo rutunganiriza icyo tashika hose mutabazi kutsa nabona ko bagomba gukura oya nakantu gatonya burya nivyo abantu muri politika abantu barafa ibibanza ndamaze kuyibona naho ba indani mu mugambo bashaka kubipfa umuntu mukuye muri biro politique ukamushira muri conseil consultatif yajya ingufu ziba zigabanutse hajya nawe usanga nawe hari nahavuga ati twe naho mushaka kuduhuza subiza muri cya kibanza narimwo ako ni kamwe hanyuma ikiri naco onawe marayika no kuri kwimana si kibazo ntuzeye cyuvuga ngo je mfise benshi gusumvya bajya hariho un problème de légalité nkuko umuyobozi mukuru yabivuze cyo gukurikiza amategeko la légalité c'est la légalité si kintu cyuvuga ngo mfise aba agusumvya aba canke mfise aba agusumvya aba surtout que ibintu by'ibitigire je ndamaze kubibona ibintu by'ibitigire birahinduka no mu matora usanga bari ngaha ababashikiye ngaha nico gutuma rero je mbona rero yuko burya n'uri ko aravuga ati nsubiza mu kibanza narimwo we warafashe uramfuta unkura muri biro politique ushya muri conseil consultatif mu kuva muri mpanozwa jambo urumva ati je mpinduke nukuvuga rero yuko uwo nuwoshaka kubahuza burya ujye umwe wese uzohava usanga afise ikimubatumaho kubahuza ubafasha no bafasha nyene nwe kuraciye muri byinshi byose byadushikiye urakoze reka ndagushimire Jean de Dieu Mutabazi nibutsa yuko urongoye umugambwe w'intadebukirwa radebu wakoze no kwiza bakino kiyago cyo kunama namwebwe mwakoze nyakuba mumesha makuru kuntumira nkaba nkengurukiye naba turi kumwe naho hariho bimwe twagiye tudahuza mu gatwuduzanye nkaba nkengurukiye none koradukurikiye nshimire kandi mushinga na Yeremia Vyarimana arongoye Maison Libre de Sport ni rimwe mu mashira hamadakira ni ibyicaro bya politiki wakoze kitaba kino kiyago mwakoze kudutumira Jerome kandi ndakengurukiye abo twaganiriye neza nkengurukira n'abadukurikira twizere ko nejo tugutumye ko uzogaruka yego cyane bishoboka nzogaruka nshimire kandi umuyobozi mukuru mu bushikiranganje w'intwari hagati ariwe Theophile ndarufatiye wakoze kitaba kino kiyago cyo kunama ndabashimiye nanje ndashimiye kandi nabatwasanga ikiyago kwara kubuzuzanya
twizere ko nejo tuguhamagaye yego cyane tuzoza gushikiriza ibiri ku mutima na cyane gushikiriza iby'amategeko atungana ukazofasha n'abo bantu bose bafite nokuri twege nico tubereyeho. Urakoze cyane shimire kandi honorable Pamphile Marayika yaje serukira umugambwe w'inyankamugayo CNL wakoze kitaba kino kiyago bo urakoze cyane bwa sino gana ntavuze yuko muri ya ntumbero yuko umukuru umugambwe yagombye gutorera umuti ibibazo ku itariki 17 y'ukwezi kw'indwi yari yandikiye umushikiranganje wa mbere ba mu mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu amubwira ibintu bitatu byateza gukogwa amubwira ko hobaho wa mwiherero yareka turavuga kugira ngo batore dushe kuvugana kubijanye n'ibyo abantu batumvikana ko hamica kabiri kugira ngo habe ntuze dushe kwisunga rya tegeko rishasha yasaba yuko umushikiranganje yorekura ibikorwa bigasubira gukogwa kugira ngo ibintu bice bitorega umuti hanyuma haca baba y'amakoraniro yo mu ma region hamaje ikoraniro ku rwego rw'igihugu hanyuma cagira ko anasaba n'umubonano muga muri ivyo bintu bitatu byose yarose umubonano gusa. Murakoze cyane honorable Pamphile Marayika waraserukiye umugambwe CNL muri kino kiganiro ndabipfurize mwese kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho butaha. Una